Perezida Vladimir Putin yasimbutse urupfu nyuma ya drone zibiri zatewe ku biro vyiwe i Moscow mw'ijoro ry'uyu wa gatatu vya Kremlin. Uburusiya bwemeza ko ari Ukraine yakoze bino bitero, ariko Ukraine ikabihakana yivuye inyuma. Naho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy yafashe rutemikirere agana igihugu ca Finland, akaba ari ku nshuro ya gatatu uyu mukuru w'igihugu ca Ukraine asohotse igihugu, akaba yagiye mu gihugu ca Finland, igihugu giheruka kuba umunyamuryango wa OTAN, akaba ari igihugu gira 31. Ikaze ku makuru atandukanye agenda avugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine twaguteguriye kuri uyu munsi. Mwijoro ry'uwa gatatu mu rukerera, utudege tubiri tutagira abapilote benshi bakunze kwita drone twasekuye inyubako ya Kremlin, isanzwe ari inyubako ikoreramwo umukuru w'igihugu c'Uburusiya. Video yasizwe kuri channel Telegram ya Baza ikunze kurangwa ko amakuru arabana n'ingingo z'umutekano w'Uburusiya, yerekanye drone imwe isekura iyi nyubako ku isaha 8:27, naho iyindi drone ikaba yasekuye ino nyubako ku isaha 8:43 zo mu rukerera ry'uwa gatatu, igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. Nk'uko vyagaragara ku isaha iri ku y'umunara wa Spassky Tower Kremlin, hari hakiri mwijoro. Kremlin isanzwe ari inyubako y'umukuru w'igihugu asanzwe akoreramwo, ndetse ni nkuko twovuga ikrimbe. Isekura rya zino drone ku nyubako, abategetsi batandukanye b'Uburusiya bemeza ko ari umugambi wari wateguwe wo kwica umukuru w'igihugu Vladimirovich Putin, ndetse ko ivyakozwe ari ibikorwa vy'iterabwoba. Banasavye ko hakwiye gufatwa izindi ngingo ruhasha mu kwikurako umwasi n'umugambi mubisha w'iterabwoba wagomvye gushigwa mu ngiro. Mw'itangazo ryasohowe na Kremlin, ibiro vy'umukuru w'igihugu mu gatondo k'uyu wa gatatu, nk'uko tubikesha ikinyamakuru TASS, ari ikinyamakuru gisanzwe candikirwa mu Burusiya mu gisata c'icongereza, bagize bati ubutegetsi bwa Kiev bwakoze ibikorwa vyo gusambura Kremlin, ikirimba c'umukuru w'igihugu, bifashishije utudege tutagira abapilote. Ubuhanga bw'abasirikare bacu bashoboye gukontrola utu tudege, baratugenzura bifashishije ibikoresho vya gisirikare na radar. Badukoye ku murongo, ntitwashika ku ntego n'ihangiro twari twashatse gusekura inyubako ya Kremlin, nyuma turashwanyagurika, ndetse ntitwateza impanuka yaba y'ibikoresho, ndetse ntitwateza impanuka y'ibikoresho yaba n'ibikoresho, ndetse nta n'uwasize ubuzima. Ikinyamakuru RIA Novosti candikirwa mu Burusiya canditse ko ibi bikorwa vyakozwe Kremlin ibifata nk'ibikorwa vy'iterabwoba bigamije kwica umukuru w'igihugu Vladimirovich Putin, ndetse bishobora kumwivugana ku munsi hazoba himbazwa umunsi w'intsinzi, igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu. Ibi bimeze uku mu gihe perezida Vladimir Putin atarasanzwe namba ari mw'iyi nyubako ya Kremlin, nk'uko ikinyamakuru TASS kibandanya kivyandika. Kuyu wa kabiri, perezida Vladimir Putin yari i St. Petersburg, umuji ugira kabiri mu bunini mu gihugu c'Uburusiya, aho yanakoresheje inama mu buryo bwa video conference, aho yigwa kuyubakwa y'umuji wa Mariupol. Naho kuyu wa gatatu, perezida Putin yari i Moscow, aho atari muri Kremlin namba, ahubwo akaba yari yahuye na guverineri w'intara ya Kremlin ariwe Nizhny Novgorod, nk'uko vyemejwe n'umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov. Iri turika rya drone hejuru y'ikirimba c'umukuru w'igihugu ryatumye guverineri wa Moscow Sergei Sobyanin afata ingingo yo guhagarika igurutswa rya za drone mu mugwa mukuru wa Moscow, mu nzira yo gukomeza umutekano ndetse no guca akaga mw'aka gace
mu bijyanye n'umutekano. Kuri ibi bitero abategetsi batandukanye b'Uburusiya bagerageje kubivugaho, duhereye ku wahoze ari umukuru w'igihugu Dmitry Medvedev, ubu asanzwe ari cegera c'uwujejwe akanama kajejwe umutekano mu gihugu, aho yemeje ko igikenewe ari gukuraho Zelenskyy. Ati mbona ubu nabuze ico gufata, gusa ikiriho ni uko Zelenskyy n'abamufasha mu bubisha bokugwaho ndetse bakavanwaho. Naho Vyacheslav Volodin, umuvugizi w'inama nshingamateka, we abona ko hakwiye gukoreshwa ibigwanisho bikenewe simusiga mu guhagarika ubutegetsi bukora iterabwoba, aho yagize ati ubu igikenewe n'ikoreshwa ry'ibigwanisho byose bishoboka kugira duhagarike twongere dusambura ubutegetsi bukora iterabwoba bwa Kiev. Si ubwa mbere drone bivuga ko ari iza Ukraine ziteye mu Burusiya, kuko mu kwezi kwa 11 umwaka uheze drone yasikuye ikigo cya gisirikare kigwanira mu kirere mu gice c'Uburusiya. Naho mu kwa kabiri uyu mwaka drone ya Ukraine nayo yaguye mu birometero hafi 110 uvuye i Moscow ikoloma. Muri misi ya vuba drone bivugwa ko ari ya Kiev yasambuye ububiko bw'igitoro i Sevastopol kuri wa gatandatu uheze, naho ikaba yarasambuye ububiko bw'igitoro i Sevastopol. Naho kuri uno munsi wa gatatu nyene genekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2023 mu gace ka Kremlin gasanzwe karigaruwe n'Uburusiya mu mwaka wa 2013, aho neza na neza mu ntara ya Krasnodar ku kiraro gihuza Kremlin n'Uburusiya muri village ya Vorna haturiwe ububiko bw'igitoro. Bivuga ko ari drone ya za Ukraine zabikoze, gusa ibi bikorwa byose bya gisirikare bijanye na drone, haba ivyakozwe i Sevastopol ndetse n'ivyakozwe uyu munsi i Vorna muri Krasnodar, neza na neza muri Kremlin, aho hose Ukraine ntirashobora kuvyemeza. Kiev isanzwe iri ku birometero 832 uvuye i Kiev, naho ukugira ngo ushike i Moscow Uburusiya bukaba bukunze kwagiriza Ukraine kwigabaho ibitero, aho ngo hakunze kwifashishwa drone ya UJ-22 ishobora kugenda ahantu ndetse n'ahandi ikilometero kikaba kirekire, yaba ikirere kimeze nabi canke se kimeze neza. Nubwo Uburusiya bwagirije Ukraine kwigabaho ibitero, ku ruhande rwa Ukraine nagwo ruhakana ibi birego rwivuye inyuma. Sergei Nikiforov aganira n'ikinyamakuru CNN cyandikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati nta makuru dufise ku ico gitero kuri Kremlin, nk'uko n'umukuru w'igihugu yabisezereye ndetse yabisemereye inshuro nyinshi. Ukraine ikoresha ibigwanisho vyayo kugira igwanire ubwigenge bwayo, sivyo gutera ibindi bihugu. Sergei asanzwe ari umuvugizi rero wa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Sergei we abona ko ibi vyabaye ari Kremlin ishobora kuba yabiteguye ngo yerekane impamvu yo gusigurira abanyagihugu kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa 5 umunsi hazoba hahimbazwa umunsi w'itsinzi igihugu c'Uburusiya cikura ko abanazi kikabashira hasi, aho batembagaje intwaro y'Ubudagi hari mwaka w'1945. Yagize ati aba nibo nyene bakora iterabwoba, haraba basenyaguye Dnipro, Oman n'inyubakwa zaho, basenye Kramatorsk, bakora n'ibindi bikorwa biteye ubwoba aha na hariya. Ibi ni ibikorwa vy'ibigesha ni ibikorwa byo kuryosha ibirungo kugira ngo hazobone ico basigurira abanyagihugu kigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa 5. Michael Podolyak nawe ari umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelenskyy, we abona ko ibi bisa no gusamaza abanyakiyeve, noneho bakazoraswaho imvura y'amamisire mu gihe iki gihugu kiriko citegurira ibitero simusiga byo muci. Yagize ati ubwa mbere gutera Kremlin ntavyo vyotumarira, ndetse no mwihangiro twihaye haba ku rugamba ndetse na za strategy
ibi ni icitwazo gusa kugira hazoraswe ku miji ya Ukraine ibikorwa by'igihugu ndetse n'inzu z'abasivili nk'icitwazo. Ibi vyerekana ko Burusiya buriko butegura ibitero simusiga mu misi iza. Mark Garayotsi, umwongereza w'inzobere mu bibazo bijanye n'Uburusiya mu bijanye n'umutekano, we yemeza ko niba koko Ukraine yagavye ibitero ku gihugu c'Uburusiya ku birometero nk'ivyo vyose, ari vyerekana yuko Ukraine isigaye nayo ihagazeho ku bijanye n'igisirikare. Kuyandi makuru nuko Perezida Volodymyr Zelenskyy kuyu wa gatatu igenekerezo rya 20 kugenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 yafashe urugendo yerekereza muri Finland, igihugu giheruka kuba umunyamuryango wa OTAN, kikaba igihugu higira 31 cinjiye muri uyu muryango, aho yanahuye na perezida wa kino gihugu ariwe Sauli Niinisto, umukuru w'igihugu ca Finland. Akaba rero bakoraniye ikiganiro kidasanzwe, aho yamusavye ibigwanisho kugira ngo abandanye gukora urugamba vyoroshe. Ubwo yahabwa ijambo, Zelenskyy yabanje guhakana ibitero vya Ukraine kuri Kremlin, anashimira Finland kuba yarinjiye mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Anemeza ko uyu mwaka udasanzwe, ndetse ubwo yari muri press conference hamwe na Nisto yemeje ko ari umwaka wo gufata ingingo kuri Ukraine n'abanya-Ukraine, uburaya ingingo yo gutsinda urugamba. Zelenskyy yasavye iki gihugu ibigwanisho na cane cane vy'indege zigezwe kugira ngo babashe gutsinda umwasi, nawe amwemerera ko kugira ngo bazobashe kubaha ibigwanisho kugira ngo Finland izobashe guha ibigwanisho Ukraine, ariko bazobanza kwerekana ivyo bashoboye ku rugamba, ndetse yuko ibigwanisho bazobihabwa na cane cane indege, ariko mu mwaka wa 2025. Nubwo kuyu wa mbere kuyandi makuru agenda avugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, nuko kuyu wa mbere umuvugizi wa White House yemeje ko mu bitero Uburusiya buriko bugaba muri Ukraine hamaze gupfa abantu barenga 200,000, naho abantu bashika 100,000 bakaba barakozwe ko na bino bitero muri Ukraine. Bamwe barakomereka, abandi barapfa. Muri 200,000 White House yemeza yuko igice cabo bapfuye bapfira muri Bakhmut, igice kiri muri Donetsk. Ibi ariko umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya akaba bihakana, biciye ku muvugizi wa Kremlin ariwe Dmitry Peskov. Yagize ati Washington nta uburyo na bumwe ifise yo gutanga ibitigiri by'abapfuye ku rugamba, ahubwo abantu bakwiye gukurikirana gusa ibitangazwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Sergei Shoigu. Bimeze uko mu gihe umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya nawe aruka gutangaza uko ibiharuro bihagaze by'abasirikare bapfiriye ku rugamba mu kwezi kw'icenda ko mu mwaka uheze 2022, aho yemeje yuko abantu bari bamaze gupfa ku rugamba ari abantu bashika 5,937, ariko kugeza kuri uno munsi kuva ico gihe cyo mu kwezi kw'icenda gushika uyu munsi akaba atabitigiri nyezina biremezwa by'abamaze gupfira ku rugamba. Reka tubashimire rero ko mwabanye natwe mu biganiro kuri Ivyacu TV. Nizere ko mwashoboye kumenya vyinshi cyane ku bijanye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, aho umukuru w'igihugu yahatswe kuhasiga ubuzima ariko Imana igakinga kubera yuko atari asanzwe ahari. Ariko Ukraine mukaba mwumvise yuko yoyo ishimangira nyabona yuko ari uburyo Kremlin, ubutegetsi bwa Moscow, bwoba bwateguye kugira ngo buzobashe kurasa bikwiye bunasambura imiji vyoroshe mu bitero simusiga vyitezwe vyaba biriko biranapangwa
kugira ngo bizokogwe kuri Ukraine. Nizere ko mwabanye neza natwe, reka tubasabire rero mugire subscribe kuri channel ya YouTube yacu nimba mutarabikora, murashobora no gusangiza ino video yacu, byoba vyiza. Tubasabe mugire like, share